mbega ngaha reka dufate kirindira boss umbabarire dufata akantu ndamurahize ngaho umugabo arahira imbere y'abantu bakunda ama TV online ko atazotumara amaza gira uko gifata uko jewe kube drama ndarahiye imbere y'abarundi n'abanyamahanga none igico n'igiki cyo n'igiki nicarico anacho tukonsidere ko ari gitabo ceranda kirimo ibintu vyerana uko biri kose nta bugugu burimo harimo amabanga y'akazi harimo ibintu bizima amabanga rero ni atahasi igitabo cyo kizomugarukako je kube drama rahira Isaac TV ho Ebana jewe reka nari narushe nuko nyegano cyatanguye je nitwa Isaac Classic ndikumwe n'abagwiza tunga mbona abagwiza tunga ndikumvuze abagwiza tunga ndazi bamwe basho kutavyemera Isaac rindira amaraza kutahura impamvu abagwiza tunga reka nankure kuramukanya ngaha mukuryo kwanje ndakora mukije boss namahoro cyane okay urafise gwawe urumva mikro ni nyinshi ngaha ndabwira ati ni atari biza kuba bitese ufise mic yawe ariko urumva iriza gufata urumva gishaka ikibazo okay umva wigira ukugira uko abagwiza tunga wigira uko hama dusangira uko canke uyu tuzimuhu uyu tugira uko ni wewe gusa ego voilà naco bitwaye okay bakuzi ba Isaac TV ndasubiye kuramutsa Isaac TV hamwe na Buja Town TV Buja Town TV bampaye akazi muri Buja Town TV ati wihende ntuvuge Buja Town TV nusohoka ngaha ndakurahiye uyazi ntudusohokana so ni byiza cyane ni television shasha yavutse ni television novuga ati ndakunze yere lancement officiel yayo yari tese yari meze neza cyane urabona neza yuko bari bavyiteguriye neza bari mu bari bameze iminsi bavyitegurira kabisa bidasanzwe reka nayemeje kuramutsa boss ngaha reka ndamutse Kube Drama umujama nuko yitwa ko nyene Kube Drama ariko boss abaye kumvuga Kube Drama ndakanda kubaze kwanza reka dufate mukanya mu idondagura bari ko batwumviriza by the way mwihangane interview nuko nyene zigenda tuba dushaka abantu ko badasinzira abantu baryoherwe bumve show motivation okay gatangure mu kwidondora murakoze cyane je banyita Rajab ndacayisaba okay Rajab ndasenga nimvukira ya hehe ngaho nyene mukamenye Bujumbura Kamenge okay sawa reka nje ngaha nusinzi ko ari munyakamenge Kube Drama ni aje safi brother meze neza kabisa meze good wamenye kirundi kuva gyari Kube Drama urumva turi mu Burundi nagiye kwiga umyaka 2 ariko ndiga kwanza nari nasubiye ku ishure Kube Drama kuba mwibuka numwe mu ba presenter ba kera amativi online kera ebana ariko acara bivamo acara potera Kube wari mu biki wari kwiga iki nari kwiga kugira ndabikintu nshobora ku baba Kirundi muhimu mzee Kiswahili nacho tuingie nimekuwa kusoma ili niangalie jinsi gani tunaweza tukachange Isaac ndavyumva ego nari nagiye kwiga kugira ndabikintu abarundi dushobora gukora kugira abanyamahanga bavuge ati ego uburundi turashoboye dukunda ivy'iwacu na niyo mpamvu aho twicaye hose tuguma dushyira imbere ibendera ryacu gigihugu cyacu Burundi no kuri izi ntebe twicaye ko nibendera gigihugu cy'u Burundi bakuze de ko barazitesa ko patriote un patriote ari gitangaje Kirundi cyane kugora uri mu vrai patriote Kirundi d'abord regarde ngoro boss d'abord c'est Kirundi je nabango Kirundi d'abord d'abord c'est Kirundi deja wamaze gushiramo na d'abord deja c'est Kirundi urumva ni akare murumva Isaac ari karancanga okay Rajab reka tangure ganza idea yo kugurura TV Buja Town TV yavuye reka tugenda aho nyene duhere ngaho burya bwa mbere je nsanzwe ndi umuproducteur okay mu producteur muri sound videography bon wakoze video yande nani no si murakora ndakora video z'indirimbo ariko cyane cyane muri Buja Town TV ndi producteur ni kuvuga ni vyacu no gukunda ivyacu no gukora nk'uyikorera okay ni kuvuga niyo mpamvu kenshi uzokwama mbona turiko turahurira henshi happy new year rero thank you okay bandanye karagaciye rero warumbaje ngo ahicungiro cyavuye cyavuye ni kuvuga
je narumva nyene nshaka kugera ku intambwe nubwo hari abenshi bambaye hafi bantera ivyumviro baranyubaka nyene bica bituma novuga ati reka wanashima shike ku ndoto zanje nshaka gushikako ntabwo ari izi sindazishikako nshaka gushikako ku bintu byinshi cyane ku buryo nyene mbona nyene yuko deja sanzwe nkunda entertainment okay urakurikirana entertainment cyane ndanayikunda ndanayikurikirana ego kare muri press conference hari ibibazo byaguma bigaruka ndibuka nawe arashobora kivuze ko ngo kubera iki Tanzania kubera iki Uganda kubera iki Kenya no natwe dushike hajya kandi turi ku rwego Tanzania ndaza kubigarukako kube drama wewe wagira amahirwe kumisha makuru wa mbere atowe muri no television uzoyi wakirishe kirundi reba rariragwa uzoyimenyekanishe uzoyikorere ibintu vyiza sivyo kobe drama mbere ya boss kuko ngaha udekonye kaca gahera mbere ya boss ni biki ugiye gukora nibihe bigani ugiye gukora kugira abantu bose bavuga ati bana vraiment tugiye gukora emission zimeze uku uko biri kose je kobe drama ndarahiye imbere ya boss mbega ngaha reka dufate kirindira boss umbabarire dufata akantu ndamurahize ngaho umugabo arahira imbere y'abantu bakunda ama TV online ko atazotumara amaza gira uko ugifata uko jewe kube drama ndarahiye imbere y'abarundi n'abanyamahanga noneho gico n'igiki cyo n'igiki anacho tukonsidere ko ari gitabo ceranda kirimo ibintu vyeranda uko biri kose nta bugugu burimo harimo amabanga y'akazi harimo ibintu bizima amabanga rero ni yatahasi igitabo cyo kizomugarukako je kube drama rahira ego mu vyukuri no vuga ati je kube drama ndeme imbere y'Imana n'imbere ya Isaac TV n'imbere y'aba fans ba Buja Town TV n'imbere y'aba fans banje yuko ntazofa memukiye my media Buja Town TV cyanke ntazofa memukiye abaziko barankurikirana ngiye gukora ibikora inka uko nshoboye kose kugira nteze imbere Buja Town TV n'umuryango wiwanje n'umuryango wose w'abartiste wo gukunda entertainment. Wow boss urakoze harero byaheze wewe humura yarahiye imbere y'abantu baturavye hajya rero ndakunda umuntu iyo yiyemeje ikintu atagikoze nzogaruka hanyene Buja Town TV ndabwira hanire iri ngaha mu Kamenge muri kuri Kamenge business house hafi birarabana neza na Mercato bar petit bino muri Nord abantu bose bakurira na Isaac TV bari hariya na Buja Town TV bacha bahabona so boss uno musi rero uruguriye television kube drama yari yamaze kujya indahirati ntazotumara amazi agiye kuduriza ibintu vyiza icivugo cha Buja Town TV dukunda ivyo wacu okay niko navyumvise cyane ijambo rya tugundi ivyo wacu ryagirugaruka cyane dukunda Burundi the heart of Africa umutima wa Africa Burundi umutima wa Africa ikibikorwa byacu shaka ko biba umutima wa Africa harama media harama twa muzogira yo kuzunguruka igihugu kugira mwereka abarundi ubwiza bw'igihugu na cyane ko biri muri cya kivugo cyo gukundisha abarundi ivyo wabo warashima tugige ko araba diaspora benshi bari hanze bavuga bati twebwe mana isiri juru ico duha tugashika Burundi tugashika ahantu kanaka ahantu henshi turamaze kuhabona ama video mu bintu bitandukanye Buja Town TV muzogiye kutwereka ibiki tarabona ku ma TV en ligne imivumburo turayizi ico kibazo kirandaba Isaac kuraba boss nutumye boss wanje aruha burya hama Buja Town TV ico tugiye gukora ndira kwanza imivumburo turayizi bavumbura inuzenya ama interview y'abasani turayaza arabaho hamaze iminsi hariho n'ama-analyse narakoze n'ama-analyse okay tumaze iminsi dukora n'ibiganiro byo kuja torabonye hariya kugasaka kari na runyonga hariya kugasumoka mwaro n'ibindi byose turabizi ikibazo ni kube bice muri the heart of Africa ugiye gukora iki kugira Burundi utwereke ibintu bishasha tutari tuzi brother Isaac nkuko mura mvuga watanguye ku kazi foke umuha respect ye icyambere kube drama agiye kuzana muri Buja Town TV
no muri entertainment nzima ya Burundian artist ni kuvuga yuko umuntu wese umujournaliste wese umubwiye ati iki ni giki uriko urakora ngo ni kiganiro cyitwa gute interview no Buja Town TV turafise topic ni kuvuga yuko na TV make akoresha topic ijya topic iza gutandukanya ikiganiro n'ikindi hamwe avuga ati iki ni kiganiro kanaka kiba gifise introduction yacu gifise amajambo avugamo amajambo atari offside n'ikiganiro yeah apana nga turiko turabaza Isaac watanguye ryari akazi kiwawe none Isaac ufise abana bangaye none ivyo je abana vya Isaac birakuraba wewe urumva na niyo mpamvu topic iwacu nico izotuma twebwe dushika kuri ya ndoto dushaka gushikako mu mushaka gushaka ndoto iyi tuviyo indoto ni kintu kiza uti uko rimwe na rimwe munarota ntibibe yego nivyo niko nakubaza nk'uko kurota ngo ndabonanye na Joe Biden ivyo birasanzwe Joe Biden bujye twohuye kurota ngo ndabonanye na Joe Biden ivyo birasanzwe tumva indoto reka indoto ni nyinshi yego niyo mpamvu kuri twebwe nka Buja Town ariko muzorota indoto zishoboka gushira mu ngiro ego na niyo mpamvu hajya twavuze ibintu tubona yuko dushobora gushitsa ni twari babandi bo kuvuga ati ngo kwibeshera kugira tumuryohere Isaac TV kugira turyohere abandi n'abandi oya ahubwo twakoze ikijya kugira abarundi n'abarundi kazi bariko baradukurikirana muri Buja Town TV ufise icyumviro ashaka gushikiriza ufise nka spot publicity ashaka kuduha abizane tubikore turafise quality nziza urumva sikuvuga ngo entreta Buja Town TV naho ari television en ligne izobazana ibiganiro ni na maison na maison production ufise mariage anniversaire ufise documentaire nabonye hajya hanze ufise ibintu byose ushaka gukoresha Buja Town vraiment reka nabwize kuri Buja Town TV ufise ikintu cyitwa appareil boss ubawe vraiment ubawe respectito nabonye appareil kuvamba n'ubwa mbere mbonye cameraman ariko arakamera yambaye gutere ariko arumviriza umva amajwi ariko rankame micro yabo aso iri kwivanga kacija muri mixer ari cameraman gacha yumviriza gacha ya bitesa gute apara nka drizi wanje hajya ntari siri no kwa amajwi ariko arinjira yo oya ariko natwe bimeze neza quand même so karagaciyemwo boss kuba uno munsi Rajab wahisemo gukora TV en ligne 2022 nabivuze muri conference hari abantu benshi bugurira ama TV online barabivamo baba diaspora Australia Canada America mumbabarira rero bagiye baravyugura birapfa kumvo swati zaba badekone abakozi barabivye abandi usanga baradebukiwe abandi bakawumenga wapije amahera yanje ndiko ndayatamu bitari ivyo ahubwo jewe sinzi so Rajabu niye strategy niye system agiye gukoresha iyo kuzosubiza cyangwa gusubiriza amafaranga yakoresheje mu mutaye bibi neza inzu nziza upanze inzu izimvye ibi byose amafaranga uzuyagaruza gute ya urakoze kwica bose Rajab bavuga make mu ihangane nuko nyene ariko Isaac for first ubwa mbere ntabwo ndi boss si cyomba barire niko nza kuguma ndakwiye aho uranyice umunwa wanje utawuboshe umuntu wose umita boss aya nakube no mwita boss mbere ya boss no oya kube nyene ni nkanje nyene tukawuke nyene dukore hama boss arakora kugira be boss hakaza abandi wala boss okay nanje ndi boss yeah the now boss, the boss. Isaac boss sawa Rajab boss bagiye Zarabonye kino Rajab badakunda abagwiza tunga nuko bameze mu byihanganire nari nabagije rero bizogenda gute kugira uburyo washize muri ibintu buzogaruke mu gwiza tunga wacu Rajab mugwiza tunga Rajab attention ura amafaranga iyi micro ni ntizisa amen reka twitabire sha amen Isaac nakiri umuheza ndabyakiriye amen turabikwaturiye ko basi ndabyakiriye Imana irayuba amen amafaranga rero wabishizemo azagaruka gute gukora cyane isoko yibi bikorwa ya investissement ugize urabona ko ari byo abantu bari bakeneye cyane right now mukamenge ibujumbura muri rusange yego nizo vuga ngira ndabahe ibyo bakeneye no ntucu bihimaje babona TV ya link onye ni kuvuga ni bana nk'akarorero umuntu yakoze design arabayeho yarashikiriwe byumva ana nundi muntu
w'imbaho ufitiriwe ni kuvuga just sindabikoze ukunye ucubona interview bambe ama interview uko drama yavuze hazo harimo byinshi ni kuvuga harimo byinshi ninakora cyane umwanya nkawubona mwiza birashuka buri umwanya birashuka buri umwanya none ubuze umwanya sha boss raja bizogenda go oya okay ninakora cyane nkaronka ibyiza reka ndagivuga bikogere wa nkaronka ibyiza result izogenda neza uzunguka ndavuga je nshaka result nziza kandi navyo bizova mu kuntu nkora okay zingiye ajya ngo nicare oya nzokora nk'abandi channel ya YouTube de Jury irahari abantu bave ngaha direct bacha biyirukira hariya irahari Buja Town TV Buja Town TV niyo mwaguze canke niyo mwatanguriye azero yo nkuko boss wanje yabisiguye Buja Town TV the boss sindi boss reka dukoresha imvugo Isaac nuko bagwiza tunga nareke tugora raja uri boss nuko gusa abantu bafite amafaranga niko bameze ntibabashaka nyene tubateza abantu reka ntabantu tuko turaguteza boss niwihangana urumva rero boss Isaac bisigura yuko boss Isaac yego bisigura yuko icyumviro cyo kugira Buja Town TV twakiye tukinjiza muri production kuko twari dufite account ya YouTube yakora ibintu bya production tujeje mariage ama birthday ama levée de day umuntu akuvugira ati baje nshaka birengane live kuri YouTube cha dukoresha ya account yacu rero twakiye tuvuga ati paraporo kugura account tufuma dukoresha ijyanye ne bazi kuri rya zina ya Buja Town production urumva kuko chaque département irafite zina ryayo ariyo Buja Town TV akaba Buja Time production imana ni yadufasha ikatujya imbere mu bikorwa byacu harashobora kuzana Buja Time Buja Town entertainment urumva iyo ni yamahano yo gufasha abanyamuziki aba upcoming bagitangura kuri aho waruhisha oya urumva ikintu cyose iyo usabiye umuntu umigisha naho mareka bari impande yaba cavuga ati ukubere ayo korana byinshi umwanya muto umwanya umwe bibisivye boss Isaac navuze ati imani idufashije ariko ubu tuje ku subscribinga he kuri Buja Town TV irahari uko nyine Buja Town si time yani logo ni nyene muchamu Buja kwanza bacha bayibona logo ni nyene muchamu yibona tugire subscribe kuri Buja Town TV cyenda kunda shabantu bashikira ama TV en ligne vraiment nukuri birangyohera kubera aba TV en ligne twaracumukuye boss rajabo imana bahezagire vraiment ubu turicara no mu boss Isaac iyo boss inakoze ibara umba nawe kwizokora iba yashinda kurahiye kuri rajabo ntayikonta kuri Isaac kuri Isaac kuri rajabo ntayakunda vraiment no Isaac jendi ndumunasanzwe none boss ntabasanzwe oya ni kuvuga hari ibintu abantu twishizemo umuntu kumita the boss yani nutajiri mwiza tunga oya munatikora munadakora munataji nyuma ya kamera every day nzo wandi nyuma ya kamera muvyo je murako mfise ama micro ngaha ndiko ndarondera ubugari bw'abana n'uyu munsi mumbonye ngaha kubera Isaac urakoze kwe musaze oya boss rajabo nakunda kuboneka je nzo kwamenya nyuma ya kamera igihe cyose mu vyumve boss rajabo tupigani hapa urakoze so karagaciyemo boss rajabo ihangana ibiganiro nk'ibi bibe bikeneye ko abantu motivation like bumvirize ikiganiro batwenge baryoherwe niko je abafana banje bamenyereye niko abakunzi ba Isaac TV bamenyereye bakunda ibiganiro cya bindi bicara kamenga tugana ni beef tuba tuko turayaga rero mu gusozera kuko message nini dusozere ko yarusha oya suko kuko rabizi ni ouverture ni rasmo arabankeneye yego sha ruswashitsi nivyo reka ngaruze ngaha bose rajabo nakureke basubigire sivyo urakoze cyane nakureke wigire je nsigira umusore wawe uzocumukurikirana kuri YouTube ndazocugiye ntavyuza kumva ivyo tuyaga hama ibikurikirano uzovyumva gusa ariko imbere kugenda uze kunsezera ngaha hafi cyo tuguhamagara imbere kugenda yego okay sawa murakoze cyane bakunze ba Isaac aba boss nuko bimereye yarushe reka ngende nanje ndababwiye abataragira subscribe kuri Isaac TV mwiruke yo mu bikore kandi nanje ntimunyibagire niyo nkivuka oya vraiment Rajab humura Isaac TV micro yose ifashe tufashe ko nk'uko
iraheza giko. Amen. Amen cyane amen. ndabashimiye mahoro y'Imana bane namwe Murakoze cyane. kandi sindabasuzuguye Oya. Oya aba boss bafite amabanga menshi. Abagwiza tunga. Okay. By the way, reka reka ndire bateri boss rero Rajabu yagiye mane sinijuru boss ntarikunda narishaka akazonyica umva rero hareka bona kude ekude yewe ni DRAMA gasomeka drama KEABE gasomeka kube kube riro kube drama kuberiki wari umuntu wa drama oya drama nayifashe kuko urazi ko umuproducteur ya nayihaye n'umumama aba mu gitoro yavuze ati uri drama nawe ati drama isigura iki amefika naletea kama dictionnaire aranyereka avuga ati drama ni producteur mu réalisateur director filmmaker ibintu byose nkora muri service yiwanje kuva no munsi ni kube drama ariko gikirundi ni kubende bukuru kube bukuru kube kube ni iki kube nuko nyene ni prophet kube yavuye muri bukuru nyene yavuye muri bukuru nyene kube exactly utaribisha show rumva twatujya tumenya aho byaje biva byose voilà kube ni prophet mwabyumvise nuko rero kuza active na Buja Town TV yego tuko turagerageza rero kuyaga uniwe mumenyesha makuru tubashikirije ndamubashikirije amaboko yanyu umwakire s'il vous plaît kube bakwakire sivyo banyakire vraiment bakwakire brother wanje novuga role model wanje ariko arabivuga bisigura yuko ndi role model wawe umva yego ucasigana 5 menenga urumva nikuvuga yuko jewe umuntu yankuriye ku kazi ufite experience kundusha na mu respect yego sha kuko ndazi ikintu bita respect umuntu yo gutanga kuvuga ati Isaac aransubye iki niki birafasha yego respect sana so reka fata umwanya ndagushimire kube hama kubera ko uri mu presenter sinogenda bila sikupika ichemsha bongo il faut ubwonko tubu cyangwa kidogo tuvurugane gato sivyo none kube drama burya urazi umuntu yakoze microphone nauzi microphone iki mu kirundi sinzi kabisa ikirundi cyane ururimi umva cyane n'uru nibaze ko ari Kiswahili Kiswahili okay Kiswahili hotel kwa Kiswahili ni nini hotel nadhani ni mgawani mgawani afu restaurant Kiswahili Aisha like moja Isaac ngoja nipigie yangu moja eti tulia sawa utalipigaga nikija kwako kube drama by the way bro naniaibisha respect inaita 1-0 kuri TV yazo kururi wenyene kuri Buja Town TV nta bakobwa tuzobona nta bamomi hano twatwikundira kubona aba baby kuri YouTube ikintu cyose gitangura ku ntango uno munsi monye drama ejo muzobona uwundi n'abandi okay ariko gusa sinzokora jenyene uzokora muri makondisa meze gute uzokorera kuri tele cyane uzokorera muri plateau haturi cyane uzokorera he cyane nibaze yuko nkuko wagirageje cyangwa navuze ati wagerageje kuduha impanuro kandi je nzoyikorera kuvuga yuko ahantu hose ari amakuru umujournaliste n'umuntu yubaka inkuru akayitransforma akayita c'est les personnes qui transforment l'information bisigura yuko neza na neza Buja Town TV tuzokorera hose okay amabezi si cyane oya amabezi burya sidirima sidiri nukuri oya sidiri siyo real news kora news iriyo kandi rero gatore inkuru ni wasanga ni wabona for example hari ba TV kanaka ikoze ibintu by'ibibase by'ibiki byo kubesha urazi ngene cyuzo cikora ugira ubidodereko ariko kugira siriya kazi guruzo bidodereko ozo cubibeshuza werekare ko atari ivyo zoba wisha ubuguhugu kandi rero arabacuzo shavura ngurumva ngo kube drama ratwonone diri urumva nga diri no kupanga ama content tubeshe na kubesha muzobesha kube drama bavugurutse ni nka mugenzi wanje naka ngo naka tosanze ashaka kwiniga we ushaka kwiniga umugozi uri hejuru ngo twamvuye
upate mashobi kioe. Kumbe Ego. unipigie watu mpaka vumbi ziruke. Isaac, ahusi kwenda hivyo ndugu yangu. Acha ni Acha kambazi. Ntabyo kubaza. Wakuza Isaac TV na Abuja Town TV. Reka baida mramuna kupinga na meze. Numujuna ari mohale. Mohale. moja. Yini yangu mimi. Ari courageux. Ari passionné. Voilà, kuna kazi kiwe kandi ubona yuko azi vyajemwo. Kandi sina mushasha muri uno mwuga by the way. Si mushasha asanzwe abirimwo abimenyereye. Burya amaso yaje ari giharaba hariya karaba nino. Ega kamera ni zibiri. Uraraba ngo sindaba hariya, bari ngo indi kamera hariya. So Kobe nikushukuru. Asante sana brother. Ndagushimire reka tugarukire ngaha kuri abantu ndazi bari show. Keshi iyo abamesha makuru babiri bahuye babitesanye. Anakata tu nisi. Bro, ejo nzogusanga aho nta kibazo. Kutukora kuri PJ Classic FM uzoze umbaze ibyo ushaka. So no, just burya sino Abezi jambo. Restaurant yayibuze mu Kiswahili. So tulia restaurant mikoza kwa Kiswahili. Nisaidie basi nini? Tulia. Mimi ni mwalimu. Mwalimu anaweza charajua. Kwa hiyo utaenda kutafuta mkamsi huko afu utaendelea bali. Haina shida. Basi moja kwa moja nikushukuru tena umesha subscribe kupitia Isaac TV. Alikuwa kurekana mkirundi. Buja Town vyose. Na Buja Town TV. Nataka nimuze Isaac. Umva uzubwire boss tugende Tanzania kurondera ibiganiro, tugende mu Rwanda, turondera ibiganiro sivyo nene kube. Isaac. Cyangwa tugende mu Rwanda, wori bakame wowe. Ibi bintu ubona sivyo? Transport kuva ngaho muri Tanzania. Brother. Nini? Niki. Ngaha vraiment ngaha the transport itigende gese $100 amajana abiri. Kwa boss Rajab. Ego. Boss Rajab reka kuvuga ejo nabikore. Ubati Isaac TV na Buja Town TV. Jamani nimetaka nimeradhi kupitia na Isaac TV inabidi tumpige moja tu kuna cha inahusu Buja Flavor. Pige mtu. Asante sana brother, nikushukuru sana kwa umenipatia time ya kupiga story na wewe. Na sita sana. Isaac TV murakoze cyane rero mugire subscribe like na share kuri Buja Town TV duhereje ngaha. Ciao. Aguma shaka nyene kugubagira mbaze byanse kwambaza kubera yuko yarani iby'iwacu bwa mbere natekane. So merci beaucoup rero je ndabasaba ni kimwe mugende mugire subscribe kuri Buja Town TV ni television kuri yacu. Turaza kugira na share. Tuzishire muri community. Thanks so much. Tugire muri community abantu baraba ibiganiro maze baryoherwe. Abara Driz wakoze cyane cameraman hari uri cameraman akandi. Yivuga izina. Yivuga yitwa nani? Diaspora. Espoir. Ngana sia diaspora. Attention Isaac, $1 ni hatari. Espoir, $1? Nongo zibara. Oya. Nishakira ndikunda muchoresha boss Rajab nga urataka uniharibie soko. Okay. Murakoze cyane, gira subscribe like na share. Tuzosubira mu bindi biganiro bikurikira. Aho twakoza amakosa, aho twavuze amakosa mutubare nk'abana abantu kuko turabana abantu twariko turayaga yari promotion ya TV Buja Town TV ni televiziyo abagwiza tunga abakiri bato babishize hamwe kugira bigende neza cyane. Merci beaucoup. Ciao. Lokineni. Asante. Isaac TV. Oh.